nariko ndizungurukira Edi mu kanya gatoya ku rubuga ngo anakora ibiri ko bivugwa no mu gasore yitwa Lamine Yamal mbere yuko tuza kuza kuvye mu Burundi n'ubuntu buri ko burabahani wacu bugoye no gutahura ngo anakora ibiri ko bivugwa ku musore yitwa Lamine Yamal n'amajambo ariko arivugira wenyine ubwiwe ari ku ma equipe ku bahagarikizi bya bindi byose bariko baridogera za Real Madrid ibi byose Lamine Yamal yabigarutse ko asa n'ufise nyine ikintu agamije kuvuga asa n'ugomba kududurira ku ikintu mugabo kabona yuko Lamine Yamal ari ubujamba zarimirisha mugabo ivyo yashatse kuvuga vyumvikanye kandi wanashima guhisha si vyiwe Lamine Yamal yasa n'uwabivuze kabisa Yamal Lamine ikiganiro kirekire n'amajambo menshi cyane ariko arasohoka ndashaka ko tuza kubicaka imbere yuko twinjira n'ibindi bitandukanye biriko biravugwa ni wacu mu Burundi ibintu bidasanzwe biriko biravugwa uretse ko tunakeneye ko bayizibe n'ibiri tarazo bari ku munsi weje cyane dufasha kuvyinjiramo cyane mugabo turaza kubicaka yari ku kibuga imakamba ari vyinshi ashobora kudufasha na cyane vyaje kuba nyuma y'ikibuga ibitabonise mu bimenyesha makuru ari gihe usanga we yayazanya makuru tukagenda tuvyinjiramo neza ariko mugabo nashaka ugiriye akantu k'agakomateri uzurantira kuri ano majambo yajeravugwa na Lamine Yamal yavuze ngo twebwe imigwi ubwana busigiye bwiyemera cyane ngo Lamine Yamal aravuga ngo I think that only Liverpool are more favorites than us in Champions League as they are represented first ati ico nzi gusa ico niyumvira Liverpool niyo mugwi wonyene muri favori kudusumbya muri Champions League naho nyene kubera ko bahijira abambere kubera ko nukuva ikintu cyonyene kivugira Liverpool nuko bahijira abambere ivyo rero kuri goye ku bwa Lamine Yamal bigatuma Liverpool ari wo mugwi wonyene no munsi wori mvango wohangana na Barcelona kuri Champions League niwo mugonye uri favori favori imbere ya Barcelona wonyene bisora kwinyuma ya Liverpool na Barcelona nta yindi equipe nimwe Lamine Yamal abona yo batwara na Champions League we can compare to it we can be better nako we can be there aravuga ati turashobora guhiganwa tugatsinda kandi turashobora kuba mu rukino rwa nyuma rwa Champions League Lamine Yamal ebana ari kuremeranya nawe FC Barcelona niwo mugwi wonyine Liverpool niwo mugwi wonyine woza imbere ya FC Barcelona mugwi novuga ngo twobona mu igikombe cha Champions League bo bateye ubwoba Barcelona bateye ubwoba mu biki bateye ubwoba ivyo bariko barakora muri Barcelona iteye ubwoba muri Champions League oya ukuru batsinda ama match akomeye muri La Liga Santander ntibateye ubwoba kuko uravye equipe zabatsinze siza Leganés siza Athletic siza Real Sociedad subwo numva bwabo Osasuna buto mugama equipe akomeye nta equipe nimwe Atletico niyo yonyene yashoboye kubakura kw'inota rimwe basi ariko izindi equipe zose zikomakomeye Barcelona yarazirengeje muri La Liga Santander muri Champions League ikomeye muri Champions League bahuye nayo iri ku rwego rwa Liverpool iri ku rwego rwa Inter Milan iri ku rwego rwa Arsenal kwa Paris Saint-Germain iri ku rwego rwa Paris Saint-Germain reka iya Paris tuyireke kuko yo mvuga iciye muri barrage ndiko ndavuga muri imigwi 8 ijya migwi ya mbere yamaje gusohoka yaje ari ya mbere nawe ati imigwi muri parcours ya Barcelona bahuye iri mu rwego rwa Liverpool rwa Inter de Milan rwa Arsenal rwa Atletico de Madrid n'izindi equipe zuzajije muri 8 za mbere nuruwe wahuye na Bayern Bayern niyo equipe yanavuye habi ijoro ryake niyo equipe bahuye vyitwa ngo irakomeye mu nkino zande za Champions League uhura na Atalanta sivyo inde equipe bahuye ikomeye ni yihe Monaco sinayo batsinze none Benfica yarikuwemo na Benfica wanashika Monaco c'est équipe au jeu gwa Atletico de Madrid Benfica c'est équipe au jeu gwa Inter Milan sivyo shatse kubwira iki mu rwego rw'imigwi iri mu bihe byiza muri UEFA Champions League ku rwego rw'imigwi iri mu bihe byiza imeze neza muri Champions League yiyubatse muri Champions League nka FC Barcelona ubwo rwego bwanje je ntagonze
ariko imbere ya migwi sivyo uri kunyumva imbere ya migwi isigaye ku mazina mugabo uri kubona ko yigeze kugati no hapana no nuvuze ngo isigaye ku mazina aho unyiciye kubera ko mba ndiko naza ndagusigurira yego wowe uvuze ngo ni kucubanza ukandika nkiyumvira ibyo mbango ibyo mbanze mvuga kuko ngaho nukuvuga wowe uvuze ngo imigwi isigaye ku mazina je nakubwiye ikintu ca mbere kuri ya migwi yitunganije iri muri forme zawo cyane ya migwi y'amazina muri forme zawo navuze Liverpool navuze Arsenal navuze Inter Milan navuze Atletico Madrid n'izindi Leverkusen ne burya ni serie oya nayo basi yagiye muri munani sinzi ikibanza sinzi nimba yivye ikibanza ca Real nimba yivye ikibanza ca Ande sinzi equipe burya bivye ikibanza na muri equipe ya Leverkusen ni serie ntiyaba yagiye Aston Villa ni za equipe zo kuryosha urubanza Club Brugge none ntiyarenganye muri ntuze yagiye muri munani okay yaciye mu mabaraje equipe yindi yarenganye yatsinze Club Brugge yatsinze ntuze Atalanta ntiyakuye mu Atalanta ego 3-1 biva ngo muri mu Butaliyano ego yabatsinze 3-1 mu Bubirigi Atalanta yari yabatsinze match zibiri zitanu 5 kuri 2 batsinda Atalanta Club Brugge yo yinjiye kare yari rire izo ni equipe none yago dufate nibyo rire baratsinze ego no munsi mumenye ko mwiyumvire ku buryo iyi migwi yakinye is phase de pool ego muri Champions League tuvuze is phase de league ko ni phase de league kuko ni n'ururige rumwe rumanuka hakara munani za mbere zikamaza zigasohoka mugamenye nitwinjira muri ntuzenya muri majonjoro muri witième de finale muri amajonjoro twagotse muri forme ya Champions League ya match arero tour ego nitwinjira muri munani mu cyo cy'umwana gishi cyanyuma tuzosubiza muri forme yande ya match arero tour nanibaza ko no munsi riri ibintu yakoze kuri Madrid ngo iza kubikora yosura kubikora shasi ndavyibaza wowe yumvira ko monako ijya difference y'igitsino kimwe bakoze imbere ya Barcelona iyo imva ngo biba ngomba ko Monaco irengana igana na Barcelona match imwe kuri Montjuic iyindi match kuri Ruide reka wibaza ko ajya Monaco yotamba ngo atsinze FC Barcelona ajya wanashi iyi migwi za Aston Villa n'imigwi izarire n'imigwi bobo birinze gukora icyo no kwita ikosa muga ndabira Aston Villa mu nzira zabo zikomeye bahuye na Bayern Celtic byagenze gute kuri Glasgow imbere ya Bayern kuri kimwe ku munota wa 93 niyo bagomboye Bayern naho nyene ubona ko ni Fonde Vise mugabo nakora igitsindo kimwe Imana igwa nka kado sivyo cyane raba ino equipe ya Aston Villa Rire mu nzira zabo equipe ikomeye bahuye ni Madrid bayitsinze match imwe yiba match retour ugira ngo yogira match retour ni kare kwitwa nk'ibitsindo 3 ku busa kuri Santiago aho nemeranye nawe Edi muri kino kintu nabonye abataliyano bose urabona ko baciye bataha ko habaye ibi bintu by'amarere tour ukuvuga uri muto urerekanwa rero ubwo buto bwawe bakabubona bose muri make ndi ukubwira ni kuri equipe nuvuga ngo ziri ku rwego rw'FC Barcelona ntiturabona ishusho ya FC Barcelona nziza kandi umunsi umenye ngo urafise amahirwe yo guhura na Paris Saint-Germain uwo uri FC Barcelona Paris Saint-Germain ivuye muri barrage turiko n'ishusho ya Paris Saint-Germain imbere ya Brest wewe ukacugira imana mbi ugatangura kuri Montjuic iyo match na ya consistency ya Barcelona mu ntsinzi tutabona match ukacuyinganya cyangwa ukatsinda ikintu kimwe ku busa Paris capable yo gutsinda ikintu bibiri ku busa kuri Parc des Princes si birashoboka ndikubwira ati rero imbere y'imigwi no vuga ngo uno munsi yifitiye iyo consistency muri zita zabo Barcelona ntiturayibona jewe ntabwo ndiburi mvango ndi novuga ngo ntabwo mvango buhumishwa amaso nizi performance za Sol ba Dance Freak muri zinkino za Madrid kubera ko gendera imigwi bahuye muri league imigwi bahuye yose yisanze muri barrage cyane Benfica
AS Monaco, Bayern, Atalanta. Yose muri barrage. Iyo ni imigwi ine yabagoye yari ikomeye yagiye mu rugendo rwa FC Barcelona. Yose hacarengana mu imigwi ibiri muri iyo. Nukuva ko igituma ndakoko ata equipe ikomeye bahuye nayo muvuga mu nkino z'amarige muri Champions League. Sivyo muri Champions League. Ku buryo navuga ngo uno munsi no komeza ngo ugwego Barcelona banyemeje mva ngo banyendetse mu nkino z'amarige n'ugwego ruzobashikana muri finale. Bari umva nimwe ma equipe ari favori yo gutwara Champions League no kugira ikino ngo no gushika muri finale nkuko Paris Saint-Germain na Real de Madrid bari favori naho baciye muri barrage. Nukuvuga we ntiwemeranye na Lamine Yamal kuvuga ariko Liverpool ari equipe yonyene. Sinemeranye na Lamine Yamal ko Liverpool ari equipe yonyene uno munsi hari yo guchallenginga FC Barcelona kubera ko ntavyo ndabona nta kimwe uno munsi Barcelona iranyereka muri projection y'ivongo nshasha ya Dietan's Freak tumaze kubona equipe ya Barcelona kuri kumigiko imvango mito vraiment barayitsinda muga kuri ya migwi isa nkuko iri mu bihe vyayikomeye uzore Barcelona buryo basufra monshe uzora buryo basufra tugende muri Liga muri Liga reka tugaruke muri Liga equipe zabatsinze tujya muri Big 4 batsinda gute Atletico Bilbao muri Big 4 yabari safa sivyo batsinze gute equipe ya Atletico de Madrid nayo batsinze batsinze gute ejo nuzenye Real Vallecano bayitsinze gute muri safa nanyene byanateye n'uruhagarara hatandukanye. None nimbuno musi utoza uri muri FC Barcelona ngufate Real Vallecano kuri match konta nk'ijya iva gikombe kuri Real Vallecano yitwa ngo ni nziza uyikute defensive ibintu bitatu kubusa Real shabiragoye gutsinda Real 3 kubusa kabisa. Je ndiko ndakubwira FC Barcelona dukunda bakuri FC Barcelona uno musi rero je ndashaka kwemeza ko FC Barcelona ari nimwe mu migwi novuga ngo bahabwa ayo mahirwe yo gushika kure muri iyo Champions League mugabo uno munsi je ntabwo no kubwira ngo ngende nkavye ngugwego Barcelona batweretse ngo n'ugwego ngo rutwereka equipe kuko ushaka kuvuga ngo mwakweze uravuga ngo turavye uburyo Madrid bari gutsinda inkino zabo reka turondere indi equipe izoza guhangana na Madrid muri finale magabe biratandukanye magabe uno munsi no kamera ko Liverpool bivaye n'ivyo bari kutwereka n'urugendo batweretse gwabo nivyo nabo nyene ni equipe iri favori cyane ko iyi basi kwemeze muri Premier League izi Liverpool FC Barcelona rikana nagoreka kore ni muri barrage Man City Manchester City na Real Madrid hamwe no munsi yorengana Madrid jeno yamayigwe gushika kure gusumbuka Man City yorengana no yamayigwe yo gushika kure dufate nko Man City itsinze Madrid ikayerimina Man City kacabana nk'icumba n'igicyanyu ikihurirana na igeze kure mubana ya Atletico ijya nyorenga mu 18 mugari Madrid ari equipe ya Real Madrid avec mentalité yabo experience muri zinkino nibiki n'ibintu byitwa fatira Madrid no bahamagwe gushika muri finale gusumbuka ya Man City that's why ndakubwira rero ko Barcelona ya Lamine Yamal ni Barcelona nziza iri capable yo guhangana n'umugore wose mugabo niyumvira ko iri capable yo gutsinda wumva ico umva bo yabitunde ibintu ngo iri capable yo guhangana na buri equipe yose yo guhangana na buri equipe yose ikomeye bahuriye mu rugendo rwa Champions League mugabo siniyumvira ko iri capable yo gutsinda buri equipe yose ivyo bintu yo gutsinda buri equipe yose kugwana no guhangana ku resista no gutsinda biratandukanye iyo wa resiste bavuga tujya mu vraiment harimo resistance kwera ko yakwisoka nyuma mugiye watsinze harimo na resistance ya gushikanya gutsinda rero FC Barcelona equipe ikomeye nkira ibintu bya muri Champions League imbere y'imigwi itunganije neza ati the goat ni Lionel Messi ibi nta muntu numwe yeza kubimuhariza ko canke ngo agerageze kubiganira kuko umwe wese afise wabona cyane ko hari Cristiano Ronaldo na Lionel Messi wa Barca aravuga Messi wa Real akavuga Ronaldo canke wanashima ugasanga umwe aravuze uwundi bivana no ko nyina byumva ibi nta kubivuga ariko muga tuje kwa Jamal Musiala yavuze ngo Lamine Yamal yavuze ngo mama baje ikibazo baramubaza ati nduwe mukinyi wewe ukifuza kuzana nga muri equipe yitwa FC Barcelona aravuga ati jewe umukinyi novuga n'umusore twa Jamal Musiala ati ikibabaje nuko afise amasezerano
Jamal Musiala muri FC Barcelona umukinyi akina kuri nimero 10 muri equipe ya Bayern Munchen muri iki gihe ugerageje kuraba mu biharuro Jamal Musiala amaze gukina inkino 32 amaze gukina iminota 2271 ibitsindo 15 assists 5 uyu muri iki gihe muri Barca imeze kuno iyo ba perfect muri squad ya Barcelona edi kubgawe nta ekipe nimwe Jamal Musiala tokinamo ninge muri taruno munsi zitari kuvugwa cyane ngo zishigwa mu menje makuru ko zitari gukinira ekipe ya Madrid na FC Barcelona mugabo uno munsi nimba ari projet y'abadagi muri ekipe nzira y'igihugu yubakiye kuno musore bitwa Yamal Musiala numwe mvuga ni wa mukinyi uno munsi ashaka kuguha ivyo Lamine Yamal atoguha Yamal Musiala ushobora kumukisha nko mu miliyo offensive ku nimero 10 akagaho umusaruro Yamal Musiala ushobora kumukinisha nko mukinyo ku ruhande akagaho umusaruro sivyo cyane kabisa Lamine Yamal Musiala Kuri Palmer ni generation y'abakinyi numva ngo bari capable yo kwigaragaza mu migwi yose yitunganije neza bagatanga result si Lamine Yamal yo mwifuza gusa ndakwibutse ko meme na Madrid banamva ngo barashize numva ngo kuri radar no musore bitwa Yamal Musiala uno munsi Bayern imbere yo kwimvira kontra za ba Davies imbere yo kwimvira kontra z'abande bose bimvire kontra y'umusore bitwa Yamal Musiala no mudagi jadi baza ko aho nihenze kandi nanakunze uburyo Lamine Yamal ino interview yavuze nk'umunyamupira nako numwana kiri muto mugabo amajambo mato kandi wanashemega jewe simva ngo sino mu sinoja contre yawe do prise yini yavuze kuri FC Barcelona na Champions League lui no mukinyi wa FC Barcelona wewe wambajije wewe je nagusigura igitugu niyo mpamvu nyine naje nabikubwiye Madrid Barcelona iri mu migwi ihabwa amigwi gushika muri finale nkuko na Madrid no munsi yova muri barrage ihabwa amigwi gushika muri finale mugana munsi kumbwira ngo equipe ngo runaka ihabwa amigwi gutwara Champions League rafa passe sezi gitangura hano batubwiye ngo tuvuge imigwi zo kina finale Champions League je nivugiye Real Madrid na Man City imwe muri izo irataha mbandakubiswe uno munsi rero twahuje wese twakoresha swata uno munsi wagaruka ati sasa rero bijya tuvyihoze igice 18 gice cyanyuma wabonye equipe zajizeyo mbwira equipe zoshika finale bwate bro banza witonde kabisa ubu biragoye itonde kabisa kuko uno munsi yaba Juve nako yaba Atletico yaba River yaba Arsenal yaba Real Madrid yaba FC Barcelona yaba na Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain ayiteye ubwoba mw'abantu mwe ariko Paris Saint-Germain itohura na Barcelona muri huitième de finale ifaki baduha show ijya equipe wobona baduhe show oya mugabo ntabwo wobona igeze kuri kabisa ashoboka kiretse bahereye kuri Montjuic burya Barcelona ntiri seri yahereye muhira uzi ko ari mu atermine nako ndabwira rero Jamal Musiala nta equipe nimwe ikomeye yaba kwa Madrid cyangwa kwa Barcelona none kwa Madrid ko ari Jude Bellingham mugabo no musore yokoreshwa mva mwino project ya Ancelotti kuko nabikubwiye n'umukinisha ko ashwa 3 zirenga cyane kabisa rero uno munsi ho kwa Barcelona nta consistency mu nimero 10 mwiza bafise nka Jamal yari Dani Olmo aravunika nino ukabona kuko nka match ya Vallecano hariho icyo stabilité ubita Danilo yagarukanye mu kibuga mugabo kubura umukinyi mwiza equipe itagukonda ko muri za situation zose ivyo bituma ushira en danger equipe nemura munsi ushora kura Fermin Lopez ukabona na Danilo ugashira umusore bitwa Gavi ntanaguhe kuko no munsi Gavi gituma atari gutanga Gavi ni ngwanyi mushira hana hura nawe sekana abaki imipira n'ikini uri kumubwira ngo adirije urukino cyane cyane niveau offensif biba bimugoye cyane sije kabonye uburyo Daniel mo yinjiye akazi ka Pedri kaca koroha erega bitegereza kuko ara presence ya Gavi Pedri yakora double role ni wasanga ari umumenere doje ari kugira iki ko orienta abasatirizi ku mipira ivuye hagati mu kibuga rero kuri kuno musore bita
Jamal Musiala we wico novunga anavuga anarushije novanga naba badani Olmo ni vision do biwi uburyo ashobora ku 10 mugabo ashobora gutsina nk'umusatirizi w'umumeche uravye n'ibiharo bafise 15 muri kando kanya urumva ko ari ibiharo bidasanzwe muri bisona ko mukinyi nk'uwo ushobora no kumutereka imbere basatiriza agakinira umupira cyane kabisa nanabonye banamukirisha no kuri nimero 10 ndibaza ko Jamal Musiala ire novango ire indiscutable kuri iyo sije n'umukinyi mwiza ariko atarukinira Madrid na Barca afise kontra muri Bayern makuru imigwi y'abafana Bayern ni equipe ikomeye mugabo iske football y'abadagi ifise iyo visibility meze gute uramustari muri Premier League uramustari muri La Liga biragoye ko umukinyi uburi umukinyi mwiza mugabo biragoye ko wanashima n'ubushimwe bumwe usanga wabo uze kubera ico nyene utari muri amahiganwa aravuga ngo twebwe imigwi nka Real Madrid FC Barcelona Atletico Madrid n'iyindi ntidukwiye kwidogera abahagarikizi bo baba bariko bakora ibintu vyiza bashoboye ati mu bwambariro ntitwigeze na rimwe tuvuga ku rwandiko Real Madrid warungitse ku vy'abahagarikizi twibanze ku gutsinda apana kwita ku gwamo ko hanze mu Congereza yabivuze ko no gukurikira yavuze ngo we teams like Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid we cannot complain about the referees. They just try to do the best they can. Aravuga ngo we did not discuss Real Madrid's letter about referees in the locker room. We are focused on winning and not paying attention to outside noise. Uravyumva? Ati twebwe mu bwambariro bwa Barcelona ivyo nitwigeze tubiganira koko twebwe ivyo twitayeho no gutsinda gusa pana kwita kugwamo go hanze ku bwawe ama equipe nkaya ya Real Madrid ya FC Barcelona n'izindi nyinshi zigitandukanye za Rio Vallecano nagenda bona nako za Deportivo Alaves nagenda bona zidogira bagarikiza n'izindi nyinshi zitandukanye ku ruhande rwawe ingingo zoza zirafatwa n'abagarikiza nk'iziriko zirafatwa izarizo zose bakwiye gutekana bagahora hanyuma ngo nukubera ngo magarikiza nabo ngo ariko agerageza gukora vyiza canke nabo barakwiye kwemera cyaberemerewe kuvuga uko babona ibintu uko biriko biragenda mu bijanye n'ubuhagarikiza ibihe Madrid iri kubamwo uno munsi ikintu kijanye na confrontation directe z'abahagarikizi si bihe novuga ngo bikozwe muri laboratoire uno munsi ngo bije gupimirwa muri Madrid nibihe imigwi myinshi yaciyemo ndibuka saison 2022 Diego Simeone yaravyidoze kuri zimwe mu ngingo novuga ngo zifatirwa imigwi yabo ere ya Barca na Xavi niyere vyabonetsemo cyane Barca idogira ubuhagarikizi cyane kabisa na raporo taratinda arabijamwo gushika naho rimwe na rimwe niho haje ibintu ngo vyuko ngo rarigiyobowe n'abamerenge wikiniki ugasanga nyine hari utuntu tw'utubifu tw'indani ndibuka ko Ancelotti umwaka wese yarabivuze ibintu vya Xavi uburyo ahari n'abagarikizi bikarangira bamuhanye haravuga ati bijya niho bimwe professionalisme mugabo ibihe Xavi yabayemo kwa Barcelona hagati yawe n'ama confrontation y'abagarikizi n'ibihano n'iki nivyo no munsi Madrid ya Ancelotti yisanzemwe muri eko ariko no munsi ntangazwe n'uburyo biri gukomera gusumba uko iyo yindi migwi yo muri Liga iyo biva ngo iyo igihe byaba wamenga na iyo migwi yo muri Liga yindi yo muri Liga ikorewe ivyo bintu usanga arakamizwe n'ingoma ariko nibaza ko ari uburyo babikora muri bwo bukomeza ndakubaza igitsiro cya Rio Vallecano chancwe iyo cankigwa ari nka karasiko reka uno munsi nta majambo abakivuga kuri kiya gitsindo igitsino cha George de Frutos bambwira bati nivyo habaye ikosa kuko nivyo rega umuhagarikizi ntabwo yakoze ikosa rero hajya nakosa ko yavuga George kuko uyu mujya musi witwa Landry Teka ico ari gukora mu gihe nivyo umupira niho dutumbera kuri we ico ari gukora hajya kugira ngo iso cemego yari guhagarana simuza buyibona
iyo mukinnyi ari muri oruje bagatanga pass iri entre direction yiwe n'iyundi mukinnyi atari muri oruje we warahagarara vyerekana ko atari muri action yo kina umupira abari igihome gihagaze hajya umwibonye ko abwati we ntiwabona wari kuja hehe mugaranti inteka umupira uvuye kuguru kuno musore bitwa ni Garcia ni Garcia rondera Jorge do Frutos inteka nawe aja muri action bamubwira ati we wagiye muri direction y'umudefenseur wa FC Barcelona bitwa Inigo Martinez umubuza kuja kugira iki kugira couverture mw'ijya espace batsineye mu gitsindo ati rero ni wewe twahanye gusumbuka iyo biba kuri Madrid rero hari n'indi kosa ku Barca umengo yakoze ahubwo rya ku Barca ni yakweze witwa Abdul Mumin rijya n'iryo kibazo muri box cyane ndetse ujya musore niwe yaranakweze na n'umusore twa Inigo Martinez benshi baravuga bati kwikosa ririmwe cyangwa Inigo Martinez rinashusha mugabo sinibaza ko ryari ririmo rirashusha ariko sinibaza kuko bose sinibaza ko ryari ririmo ku Barca wewe yamukweze ari kuraba umupira iyo kurazanana acaramukwega umusore biranka ko agira ko asimba mugana n'umupira ntiwige dushika muri direction yo musore mugakwe Inigo Martinez ho Abdul Mumin wowe ntiyaravye umupira uri kurava wowe yaravye kujya kundaba nka kukwega nyene nitaye biriko biraba cyane niyotezizo makarikizi yavuze ati nivyo umupira ntiwashika muri direction mugato uri kuturuka turaraba uya Abdul Mumin ntabwo yigeze arabye umupira uri kurava wewe nyene yabikoze aramukwega nyene amufatira nikosa rero ariko byose no gufatana rero hariho byose no gufatana mugabo muri rege gabarara ko byose no gufatana mugabo muyihe direct mva ngo byagenze wabikoze ubishaka ivyo vyose rero biza kuba ibindi vyabaye tutaza no kugaruka ko mugabo ni bimwe mu Burundi kuri Madrid cyangwa FC Barcelona yoyo bikarangira match bayitakaje reka twari kumva gacerere kibi haje nasanze equipe nyine ni kwa kundi watsinze ntari buri krame ujya Barca batakaza match nta kosa rya kuri Dani Olmo bari kuja kuri krame kuko nubwo Barca bujya bari muri ibi bihe vyiza je kubwanje nane Amajambo Lamine Yamal yaje kuvuga nibaza ko nabo nyine bigeze kwa mu bihe nk'ibi nyine byo kuri krama uretse ko batakora mu buryo Real Madrid bari gukora ico murira ico mpuzana Lamine Yamal no buryo Madrid bari kwigenza muri zi situation kuri El Chiringuito kangaruke kuri El Chiringuito mu nkundire gatoya ngaruke ndabirabe amwe Amajambo umugabo bitwa Javier Tebas yavuze sivyo nkundire gatoya cangaruka mu kanya ni Lamine Yamal mu majambo ariko aravugwa Edi mu kanya ntacuce tubiza ko ivyo yavuze ngo akazi k'abahagarikizi karagoye cyane ati mu mpera iyo uhaye uruhande iyo uvugirije uruhande rumwe urundi ruhande rwaza kwitwara canke rwaza guharira uni Lamine Yamal aravuga ngo ngwiyo no muri iyo migwi ibiri atamugwi numwe witwaye uza gusanga ari wundi mugwi utari kuranakina uza kwitwara canke uza guharira ngo ni akazi kagoye cyane kuko buri gihe haba hari umuntu aza kwidoga ati twe turanezerewe cyane gose undi Lamine Yamal ku bijanye n'ubuhagarikiza aravuga ngo igihe twari nabibonye ati igihe twari turushwa turi imbere amanota 6 ndibuka dukina na equipe ya Getafe harabonetse penalty kuri kunda ariko mugabo ntiyatanzwe ati hanyuma ku munsi wejo yavuga hirya yejo aravuga ati hanyuma ku munsi wejo batanze penalty kuri Inigo Martinez ati rero sinzi ati muri Copa del Rey ubwa mbere na mbere umugwi wari favori cyangwa wafavorizwa n'abahagarikizi ni Real Madrid ati hanyuma imbere ya Osasuna abahagarikizi basa n'abariko barabagwanya uranyumvira ati imbere ya Osasuna basa n'abariko barabagwanya they were against them ati buri rukino niko gwama rugenda nuko nyine gwama rugenda uni Lamine Yamal ati rero ati rero niyo cyavuga ati rero jiwe ndabona twebwe Madrid na Atletico Madrid tudakwiye guhangana canke guharira cyane n'ubuhagarikizi cyane abahagarikizi kuko abo ariko barakora akazi kabo kandi bagerageza kugakora neza cyane gose uni Lamine Yamal ebana uti ni Javier Tebas
ndongana kuri reaction kuko je nababwiye ibi biri kuba kuri Madrid n'abahagarikizi ntabwo ari ibintu bagiye muri laboratoire barabirema kuko abantu bamenyereye ibivango ibintu by'amaproduit chimique bakora muri laboratoire baragenda bakabikora babikorwa tokere none nimba ari umuti runaka kujya turabe ko icyo twakoreye ari cyo uzokora reka tugire ese tuje gupima bagapimira nko kubikoko cyangwa se ku bantu bagatoke rero ibyo twavanga vanze nivyo rero ibivuga ku kuntu nova ngo izi ngingo z'abahagarikizi kuri equipe ya Madrid ntabwo ari ibintu nova ngo vyakozwe muci ngo bikorwa muri laboratoire ati rero ibi bintu rero kugira tupime tore ko vyokora reka tupime kuri Madrid no ni ibintu bimaze binjana biba mu mpira w'amaguru wa Espagne ibi bintu muri Premier League ntibibaho biragoye kabisa ibi biraba muri Bundesliga ibi bintu biraba i Paris mu Butaliya mu Butaliya ntibibaho ibintu biraba cyane muri Bundesliga no muri Ligue 1 no muri La Liga sinza mbona riya nyene ariko Paris Akomeye muga musi wabonye Dortmund imeze neza Leverkusen imeze neza Bayern imeze neza nuzabona uburyo nuze ikipe ya Bayern bagira iki bayiheka cyane kabisa biragoye ko Bayern yo mani saison zitatu idatwara iki gikombe cyabo cyo muri Bundesliga ya Madrid iburaya nakomeragaho biraguriye cyane Barca Madrid ariko nasanze bujya bugwe buto no ko budakurikiranwa bro bukorerwa amakosa menshi nibo bwa mbere bukorerwa amakosa bujya burahotegwa burya burakoreshwa entre mu gikomeye yani nibiza kuba bigira icyo no kwita point nk'iyo uno munsi iyo Madrid bogira batsinze Madrid na Barcelona bigira rero ya Madrid yo abantu muze mwumva icyo no kwita shusho ya Madrid mva muri Espagne na shusho ya Barcelona muri Espagne nimba musoma muze mugende musome kahise k'imigwi ibiri Barcelona yavutse ku bantu bari biswe iva ngo icyo no kwita abanuzenya abagumutsi b'Kataloni kuko uko bimeze muri Espagne Madrid no mugwa mukuru wa Espagne muga Catalonia nayo niho hari ubutunzi bwinshi bwa Espagne ni nka capitale financière sivyo ni hari ubutunzi bwinshi bwande bwa Espagne no kuvuga murabizi buryo Catalonia burya Madrid ni capitale politique hanyuma Barcelona ikaba capitale financière sivyo nico gituma kenshi kuva ni ibintu bimaze igihe Catalonia imva yashatse kugira iki kwikukira kibigihugu ikiru kwacu bivanye nuko bafatwa n'ubuyobozi bw'Madrid muzagende murasoma amateka hariho imyaka ya 1950 uko niba niyenze sivyo La Liga mu ntango tujiste za La Liga iza Barcelona z'igifondo hariga zikuba haba intambara mu gihugu ca Espagne umukinyi mwiza wese yahungira kwande kwa Madrid cyane mu gihe wasanga abakinyi bakina imigwi za Atletico Bilbao na za FC Barcelona weekend bakina match mu ndu hagati bakaba bari kuguhana bakaba bari mu ntambara kuguhana kabisa mu gihe umukinyi w'i Madrid yari umwana w'ibwami bien sûr cyane ivyo rero vyagiye kuba bikura gushika naho mu gihe Madrid na Barca na Barcelona bisanze muri situation imwe ingana uburyo Madrid boyigwanira sico kimwe n'uburyo Barcelona boyigwanira sivyo rero ndiko ndavuga uburyo no munsi ibi bintu biri gukara ndabibutse ko na Barcelona yigeze kuba ivuga ngo za 2018 za 2019 uko ngo ko bashobora kugira iki kwikukira nako kuva muri championnat ya La Liga bakaja gukina indi championnat mugabo bobo si ntago byari bifatiye ku buryo bari gufatwa n'abahagarika cyangwa se n'ikina by'umupira w'amaguru mu gihugu ca Espagne ariko byari bifatiwe n'uburyo Catalonia igomba kwikukira mugabo ubuyobozi bw'Madrid bukavyanka bakanabashira ko pression gushika nabo bashira ko pression babwira ngo meme na kipe yanyu turayerimina ati okay sa mu yerimine bari batanguza bavugana na Ligue 1 hariya mu France ibigano byari bigeze kure byari na za Premier League niki sivyo mugarumva ko bo bari muri context yuko ari gahunda yo kwikukira cyane ariko no munsi Madrid nabo uno munsi Madrid bavuga ngo dushobora kuva mwino
muri ari no higanwa bibaye nuko n'ingingo z'abahagarikiza ariko bigenda nibaza ko ari pressure batona sivyo ivyo bigenda bibaho bya pressure baba ariko baratera gusa reka jawa nshike sivyo reka nshike nshaka kuvuga ibi bintu rero biriko biraba kuri Madrid navuze si ibintu bifonzwe no munsi vyabaye kuri Barcelona ikiringo c'inyakire 2-3 iyi crise Barcelona babayemwo crise financière yari ifatanye n'iyi crise y'ingingo z'abahagarikizi muri Liga vyavuze kenshi confrontation ya Barcelona mvango nande n'abahagarikizi ariho haje ikintu bitwa Negreira muracibuka iyo Negreira ntabwo ari yo muri ere ya MCN no ya jinyum ni ere ya kure y'uburyo Barcelona bagiye batwara ibikombe ngo bagize iki ngo baratritse ngo batanze amafaranga ugasanga ngo bariko bavuga ngo mpagarikizi ngo wiyepoke ngo yari mu Brogana iki ibintu nk'ibyo nabonye no kwa Manuel Montera akantu nanda kweretse hajya ibyo kavuga ni ibyanditswe n'ikinyamakuru citwa Diario Madrista ni Madrid ni Kinya Madrid nyine narugura abona yuko ari Real Madrid banditse bavuga ngo hari ibintu biriko biraba turaza kubirekera aba sport zone kugira ngo bari boze kubikomanta ko cyane no mvango raza kubicako twe twibere ko Amajambo ko gusa twibere ko Amajambo ya Lamine Yamal rero uburyo Madrid bari kugira reaction mu buryo bwa equipe ndabisubiriyemo butari bukwiye ko bigirwa na equipe ikomeye Lamine Yamal ati twebwe ivyo nibituraba ko nibaza ko ari wo muvugizi umuntu wenyine ashobora kuvuga kuko ni Reganezi yo bikora inde bariko barivugira bariko baravugira n'abandi hehe rega bigize inde yakubeshe none bariko bavugira n'abandi bose none bavugira n'abandi bose bacavuga ati nirigano ryanyu tworikita bariko kugira n'abandi barikite oya sitera bwo no terabwoba bariko baragira reaction bari kugira mon cher ariko mu reaction equipe ikomeye enda kubwira nubwo tubivuga rero reka nakubwire banditse nibigeze cyangwa turavamo Javier basi kuri koresha ngito yavuze ngo je suis madrilène mais maintenant je suis un peu hiberné. Il ne veut pas que la Ligue espagnole fonctionne. Ntibashaka kwiganwa ryo muri Liga rikora. Ntibashaka ko iganwa ryo muri Liga rikora uko muri makeshetse kuvuga ugejeje kumva interview yose. Rikora uburyo bwajyo gitunganijwe. Bavuga ati yavuze Madrid bo biyumvira ko la Liga espagnole cyangwa se iganwa ryo muri Espagne ryogenda ku buryo bo biyumvira ko rigenda. Ati ndo mu Madrid ati mugabo ubu nyene. Je suis un peu hiberné. Hiberné cyangwa se hiberna ni expression zikunda kuva ku bikoko. Ego. Sivyo ibikoko bikunda kuba mvango bikunda kuba bikogwa ko namanuze nama condition climatique. Sivyo bavuga ngo l'hibernation est un état d'hypothermie régulée durant plusieurs jours ou semaines qui permet aux animaux de conserver les énergies pendant l'hiver. Sivyo hiberner rero gisobanura ngo passer l'hiver dans un état de torpeur ou de repos. Bisobanura ko mu gihe c'imvura nyabikoko biragira iki bifata umwanya wo kuruhuka uburyo bikora muci sibwo bikora mva bifata umwanya mu gihe c'imvura sivyo mu gihe cy'agatasi kugira ngo bi conserve amazi bizokoresha muci cyane biziganye nabonye iki kigo ca hibernation kiba hagati y'amezi 4 n'amezi 7 sivyo uburyo rero mvango uburyo mu buzima busanzwe ivyo bikoko bikora sibwo buryo ivyo bikoko bikora mu gihe ca hibernation biba biruhutse kugira ngo biconserve iki y'amazi bakeneye bizokoresha bisobanura ko Sebas ati njeno mu Madrid ati mugaiva nibi bintu Madrid bari gukora shobora nanje kuja mu karuhuko kuba nabaenda wikasi nshaka kuja mu karuhuko ko kuba ndafana Madrid mu Madrid shobora kubivamo rero aya majambo oshana kuyansubiramwo Lamine Yamal yakoresheje Lamine Yamal yavuze ko no gukurikira mvago reka ndayisome hano mu Cyongereza. The job of a referee is very difficult. That it did if you watch for one side the other will complain. That's akazi
kabahagarikizi karagoye cyane. ati iyo ugereje guhengamira uruhande rumwe urundi ruhande ruraza kwidoga and if no one complains someone from another team that is not even playing complains, it's a very difficult job. Ati nubwo muri iyo migwi iri kwirakina bato kwidoga hari uwundi muntu avuye mu wundi mugwi utari kuranakina ashobora kuza agaca yidoga, niyo mpamvu usanga ari akazi kagoye cyane. Ni kuri ibi by'abagarikizi ntiyakujya Madrid to kwidoga umufana Madrid akaca yidoga canke bikaba hagati ya Barcelona na Osasuna canke na ati we did not discuss Real Madrid's letter about the referrals in the locker room. We are focused on winning and not paying attention to outside noise. Ati twege ntago twigeze tuganira ku candiko Madrid yarongitse ku by'abahagarikizi mvango mu bwambaro bwacu. Ati twebwe turi focused icyo turaba icyo twibanze ku gutsinda kandi tukirinda ibivi inyuma tukirinda kuvuga kugwa cyangwa kwita kugwamo tukirinda kugwamo ruvuye hanze. Iyo ni system Madrid bari gukoresha rero kugira ngo barangaza andi makipe. Izi ngingo z'abagarikizi ntisubire kugira kubafata cyane zirabafata kandi rero izo ingingo burya ingingo abagarikizi bari gufatira Madrid ziri guturika kuri ku buryo Madrid bari kwigenza imbere y'abagarikizi. Ariko nabonye n'umenga baca bashiramo n'agashavu. Erega nakubwiye nta bintu bishasha ariko bivuga biri kwa Madrid vyo biba kwa Madrid gusa bitabe kwindi migwi. Ariko kubera ko so les grands nibo umwe bumva ko vyoroshe ko vyokorerwa Barcelona na Atletico muga bitokorerwabo. That's why rero nkunda kuvuga ati easy reaction uburyo Madrid bari kwishura iyi reaction si uburyo equipe ikomeye nka Madrid yari kwishura ino reaction. Abafaransa nabo ngo abafaransa nabo bigeze kuvuga ngo on punit les imbéciles par la silence. Ikintu nk'ico sivyo buryo umuntu ari kukuvuga ucora iyo umuntu akuvuga ngo iki kintu ntugishoboye shurondera uburyo ugikora ukimenye kugira zanume umwereka ko ugishoboye. Rero uburyo Madrid bari kugira reaction uburyo asitora reaction uburyo bakuja mu menshi makuru uburyo ari kwinjira mu kazi k'abahagarikizi uburyo abahagarikizi bari gutwagwa n'ishavu gasanga hari n'ivyo bayikore batari kuyikorera n'ivyo uno munsi Madrid bari kuyikwegera. Rero mu gihe umeze neza nka FC Barcelona none ngo Barcelona ntavyo bayikorera no munsi muri iki gihe ahubwo none equipe isindura igera umva yidoze sivyo na Madrid umunsi wose yasinze yabigarutse ko Lamine Yamal ati kuri hata afitunganya ubusa ku bundi penalty kre kuri jire kunde ku buryo narisho nako Getafe Archivo VAR yarabigarutse ko yavuga ati yari penalty muga Barcelona nibigeze free kick yatumviriza mu kibuga muracari bato mu kibuga dufise kapiteni ni wari capable kuja kudiskita niki n'umugarikizi. Sinze mbone wewe Lamine Yamal kuri amata ku magarikizi sinze mbone wewe Femino sinze mbone wewe pa ku Barca ngukubwira umugarikizi cyangwa Nigo Martinez nawe nubire kuriwe dufise kapiteni ibintu namuvyihoze twego ico duhari baradufyonda na tubatsinde nta kibazo. Madrid rero bari kwikora bari kwizira ndibaza ko uburyo bari kureponda na reaction bari gukora arizo ziri gutuma no munsi tuvuga ngo Madrid iri kubangamirwa tuvuga ngo Madrid bari gukwitwa ibihano tuvuga ngo Madrid iri guhura n'ibi kubwa menshi makuru nako kugwaye kubwa bagarikizi bitavuye kubagarikizi ahubwo Jambo nawe vuye kuri kipe ya Real Madrid. Ni FC Barcelona nabo bigize kwa mu mwaka uheze nubwo je kubwanje Lamine Yamal biyavuze asa n'uwiyibagije ibyabaye mu mwaka uheze kuko umwaka uheze za Fernandez ridoga ukabona abakinyi bariko baridoga ndetse no mu nkino hafi nka zingahe za mbere baramaze kuronka amakarata menshi avuye kuri bino byo guharira na Joan Laporta nawe akabijama kidoga. Rero nibaza ko iki gihe ivyo Hansi Flick ariko arakora nivyo biha Barcelona kuvuga canke no gucira urubanza ni makipe ari yose mugabo umwaka uheze nabo bari bisanze mu bintu bimeze kuno. Ni Lamine Yamal twaduciye ku gatoya ariko iwacu mu Burundi dufise ibintu byinshi twinshi commentaire za YouTube kuri rya CJ ya FC Barcelona na Champions League je navuze ko ndabyumva